n'abantu mu mutangaze icese kumwemeye kwabirana mu buntu bwa Kristo abatumira kwifatanya nawe nk'uko mwabyemeye mu batisimu yanyu. Ngomba mbaze ikibazo umukwe niyumva ikibazo cy'umuntu atatishura atabyemeye. Maniragaba Idrisi, mbega uremeye kurongorana na Kaze Ines ngo abe umugore wawe, umubano wera uzokwama umukunda, umubungabunga, umwubaha, umufasha agwaye cyangwa akomeye, uremeye guheba abandi bagore bose, uhebe n'inkumi zose, umubere umwizigirwa igihe cyose muzoba mukiriho. Naho tubaze umugeni Kaze Ines, mbega uremeye kurongorwa na Maniragaba Idrisi babe umugabo wawe, umubane umubano wera uzokwama umukunda, umubungabunga, umwubaha, umufasha agwaye cyangwa akomeye, uremeye guheba abandi bagabo bose, uhebe n'abasore bose, ngo umubere igihe cyose muzoba mukiriho. Wabe umugabo wawe, umubane umubano wera uzokwama umukunda, umubungabunga, umwubaha, umufasha agwaye cyane akomeye, uremeye guheba abandi bagabo bose n'abahungu bose, ngo umubere umwizigirwa igihe cyose muzoba mukiriho. Muri kano kanya ngomba samushengerera muhaguruke namwebwe muri ibibazo byanjye urubanza gusa ariko hariho n'icyo mwiyemeza. Ubukwe bwa Maniragaba Idrisi na Kaze Ines bazanye ubumwe mu miryango ibiri kandi bushinze uwundi muryango, babasabye kubashigikira. Umuntu tubona akicaye ntaze kudukurikira hahandi, nuko rero hari amajambo ati turabezerejwe n'umubano wanyu. Kandi
Imana bane batoyi abasizi bagiye ariko namwe hatagira ngo bavuge mufashe umugisha mwamikazi hari ijambo turabakunda mwese turemeye ubukwe bwanyu twese hamwe kandi tuzoba umuryango umwe dukomere amashyi shengero umwe muhagurutse baza kwishura ngo tuzobikora mbega mwese ko mukoraniye hano mufashijwe n'ubuntu bw'Imana muzokoresha inkomezi zanyu ngo mushigikire kandi mubungabunge aba uko ari babiri mu mubano wabo wera. Mabisa ishengero rigarakurya rimwe kabiri gatatu. Umwami Imana abane namwe mukundwe muti yongera abane nawe. Imana y'abantu bose uri umuco ukuri umurikira uwo ari we wese utwereka inzira nziza ukuri n'ubugingo uradukunda naho tugambarira utungabungisha mwemu wawe yera turanezerejwe n'uko uri muri twebwe cyane cyane muri iki gikorwa cyo gusezerana kweranda kw'abasabyi bawe muri Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka none nsaba umuvyeyi yagiye afashe umugeni akari hano hamwe amukuboko umukobwa wiwe kugira nanje ndaguhe wakugenewe. Bagiye gushikiriza indahiro zabo reka rero gahunda zabo bafashe shingiro muvyagire Jewe mandagabi ndakwariye wewe baze please ukuwe umugore amasezerano y'umukwe n'izina rya data jewe mandagaba Idrisa ndakwariye wewe aze Ineza ngo ube umugore wanjye kuva uyu munsi no mu bihe bizoza mahirwe kandi magogo mu butunzi canke mu bukene waye cyane ukomeye nzogukunda akaramata ubungabunge
Domingo. ndakwambitse iyi mpeta bikubere ikimenyetso cy'isezerano ryanjye ko ndi kose ibyo nse byose ndakubahe nongere ndakwihebeye mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mwera. Amen.
uko ndi kose byose byose ndakubahe nongereza kwihebere mu izina rya data n'umwana n'irya mwemera amen. Mukomere amashyi Imana. Mwivugiye iceze amasezerano yanyu imbere y'Imana n'imbere y'ishengero. Imana yonyene inkomezi ibyo museze. Imana yonyene ikomeze ibyo musezeranye kandi buzuze ubuntu bwanyu. Kuko Manda akaba Idris na Kate Ines bahuje umutima ngo barongorane kurongorana kwera kandi bashinga intahe ibyo imbere y'Imana n'ishengero kandi bahanye amasezerano bafatanye amaboko no kwambikana impeta. Nicyo gituma ntangaza icese ko aba ari umugabo n'umugore barongoranye mu izina rya Data iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, nuko icyo Imana yabatanije ntihakagire umuntu akimatura tuvuge tuti amen. Umukwe yarakomeye kubona umugeni neza mu maso abakuru b'isengero bahora bitonze dusengera umuryango mushasha tugere ko twirire ikindi miryango hama dusabe abakozi b'Imana bari hano maze tubakikuze kugira ngo tubasabire umugisha w'Imana.